Mbega woba wipfuza kuguma usa n'uwukiri muto naho imyaka igenda yiyongera? Mbega hoho woba uzi ko uburyo ubayeho uyu munsi ushobora gutuma usaza ningoga canke bugatuma uguma ufise amagara meza imyaka myinshi? Muri kino kiganiro ndakwereka ibintu vyoroshe ariko bifise akamaro kanini wokora kugira ngo umubiri wawe ugume ukomeye, urukoba rugume rusa neza kandi ugire ubuzima bwiza. Reka ndagusabe rero ugume uri kumwe nanje hano ku Mibereho TV gushika aho kino kiganiro kiza guherera. Icambere rero ni ugufungura imfungurwa nziza. Mu bisanzwe imfungurwa nizo zubaka umubiri. Gufungura rero imboga, ivyamwa n'ibindi bifungurwa bifise intungamubiri zitandukanye nivyo bifasha umubiri kurwanya ubusaza. Ivyo bifungurwa rero bifise ivyunyunyu, ivyo twita antioxidant. Izo nazo zikaba zifasha gukingira uturemangingo tw'umubiri no gutuma urukoba ruguma rusa neza. Ikintu wokora kigira kabiri nuko woza urakora imyimenyerezo. Ntukeneye kuba umukinyi rurangiranwa kugira ngo ugume ufise amagara meza, ahubwo kugenda iminota 30 ku munsi, kwiruka buhoro canke gukora imyimenyerezo yoroshe bifasha umutima, amagufa n'imitsi kuguma bikomeye. Ikigira gatatu nuko wonywa amazi akwiye. Amazi afasha umubiri gukora neza, akongera agafasha urukoba kuguma rumeze neza, agafasha no gukuraho ibintu umubiri udakeneye. Gerageza kunywa amazi akwiye buri munsi. Ikigira kane nuko wofata umwanya wo kuruhuka neza. Igihe uryamye neza umubiri uraruhuka, gusinzira amasaha akwiye bifasha ubwonko, umutima n'urukoba. Kubura rero itiro kenshi bishobora gutuma umubiri ugaragaza ibimenyetso vyo gusaza ningoga. Ikigira gatanu nuko wokwirinda stress.
Stress ikabije canke nyinshi cane ishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bwawe. Fata umwanya ukwiye wo kuruhuka, gusenga, kuganira n'abandi canke gukora ikintu kikunezera. Umutima rero utuje canke umutima uruhutse neza urafasha umubiri gukora neza. Ikigira 6 nuko wokwirinda imigenzo mibi. Itabi, inzoga nyinshi, isukari nyinshi n'ibifungurwa bitunganijwe cane ico twita canke ivyo twita fast food bishobora kwihutisha ugusaza. Hitamwo ubuzima bwiza kugira ugume ufise inguvu n'amagara meza. Mu bisanzwe nta muti w'ibitangaza uhagarika gusaza, ariko imigenzo myiza ya buri munsi ishobora kugufasha kuguma usa neza no kubaho neza igihe kirekire. Intambwe ntoya uhisemo uno munsi ishobora kukuzanira inyungu nyinshi mu myaka iri imbere. Reka mfate kano kanya gato ndagusabe ukore subscribe. None wewe ni igiki ugiye gutangura gukora kuva uyu munsi kugira ngo ugume usa n'ukiri muto? Tubwire aho hepfo muri commentaire. Nimba wakunze kino kiganiro fyonda like, subscribe kandi usangize iyi video inshuti n'umuryango kugira ngo nabo bungukire kuri aya makuru. Murakoze cyane kudukurikirana hano ku Mibereho TV. Tuzosubira kubonana mu kindi kiganiro ciza kandi c'ingirakamaro.